gushimira Imana mu kwikomera amashi turashaka guhimbaza Imana ni wowe ihwanye nawe nawe ngo gushimwa atari wowe Imana ikwiye gushimwa hejuru y'ibyaremwe byose byo mu ijuru byo mu kirere byo mu kiyaga byo mu isi n'ikuzimu byose biguhimbaza uhoraho urabona guhimbazwa urabona gushimwa hejuru nta yindi Mana iri atari wowe nta yindi Mana yo guhimbazwa nta yindi Mana yo gushimwa turaguhimbaje turagutaziriye uhoraho uri mwiza uri mwiza uri mwiza two kuvuga ku murango no mw'ijoro nitworangiza ibyiza byawe nitworangiza kugira neza kwawe twobivuga nitwobirangiza turaguha amashimwe turaguha icubahiro turakubashe turagukunda uri mwiza ntawe uhanye nawe data nitwaza imbere yawe ibyo twakoze mu nzu yawe bizoguherekeza turabigushimiye ko nabyo uca mu muriro utazosha turagukengurukiye rero kandi turakubashe tugukomera amashi mu izina rya Yesu Kristo amen amen turashobora gusubira gukomera amashi umwami w'abami Yesu Kristo ayo mashi amen murakoze Imana ibahezagire cyane nagira dushimire uno mugwi uwejeje kudufasha guhimbaza Imana no gutazira bamara iminsi myinshi bariko barategura nama nakivuze no kubashimira kuko n'abakozi b'Imana bo mu gikorwa c'Imana nyene imyanya bafata bariko barategura kugira ngo baduhezagire bashobore kudufasha guhimbaza Imana si umwanya usanzwe si ubusa rero nagira ngo dusubire tubashimire mumfashe tubakomera amashi yo kubashimira murakoze Imana ibahezagire musubire mu bibanza byanyu mwicare kugira ngo tuhabe ndazi ntakekeranya yuko uhoraho yadutumiye kubera hari impamvu uhoraho yagutumiye nagira ngo uhindukire mugenzi wawe umubwire uti uri hano kubera umugambi w'Imana sinkekeranya ko hari abantu bitakunze ko baza hano rero wowe kuba byakunze ni kubwo umugambi kubera umugambi w'Imana mfise ijambo ngomba ko dusangirira hamwe uyu munsi nagomba ko tugige ko uhoraho ariduhezagirane twese ndasenga Imana kugira ngo mwemu w'Imana aze kuri wewe kandi akwigishe ibikwiye umuntu wese aba afise ibikenewe vyiwe umuntu wese aba afise ikintu ciwe akeneye ndasenga kugira ngo mwemu w'Imana aguhe icawe ukeneye amen tuzingurure Bibiliya zacu turabe igitabo c'ivyakozwe n'intumwa abariho dusoma amajambo y'Imana y'uno munsi ibice 5 turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere iyi nkuru nibaza ko twoyisoma yose kugira ngo sinze kuyigaruka ko kuyivuga ko byinshi tubahere ku murongo wa mbere tuhageze ku murongo wa 11 iyi nkuru tuyisome yose tuyiheze igitabo c'ivyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 11 dusome mu izina rya Yesu Ananiya na Safira kandi hari umugabo yitwa Ananiya agurisha itongo afatanije n'umugore wiwe Safira yisigariza ku kiguzi caryo umugore wiwe abizi azana igice agishira imbere y'ibirenge by'intumwa Petero aramubaza ati Ananiya niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpemu yera ukisigariza ku kiguzi cy'itongo ukirifise ntiryari ryawe kandi umaze kurigurisha kiguzi cyaryo ntuba wagikoresheje uko ugomba niki cyatumye wigira inama mu mutima wawe gukora utyo s'abantu uhenze Imana niyo uhenze Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi abavyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi imisore iva hasi
iramutekera, iramujana, iramuhamba. Haza nk'isaha zitatu umugore wiwe arinjira atazi ibyabaye. Petero aramubaza ati mbarira, mbega itongo mwarigurishije ayo nyene? Aramwishura ati egome nayo. Petero aramubaza ati niki gitumye muhuza inama kugerageza mpwemu w'umwami imamba umugabo wawe biri ku rugi nawe barakujana? Uwo mwanya agwa bukumbi imbere y'ibirenge vyiwe, amaze guhwera iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Amen. Turagushimiye uhoraho kubwira ijambo ryawe, turagukengurukiye kudufitiye byinshi utubwira biciye muri iyi nkuru ya Ananiya na Safira. Turagutegereje, turaguhaye ikaze, mwemu wawe adusigurire, atwigishe. Amen. Abanezerewe haleluya, abakiri mu nzu y'Imana haleluya, abantu biteguye kumviriza ijambo ry'Imana haleluya. Imana ibahezagire cyane. Iyi nkuru nari maze igihe kirekire ntayisoma, muri ino ndwi narafashe umwanya wo kuyisoma ndayigako, numva imengo nkwiye kubasangiza ivyo mpwemu w'Imana yampishuriye biciye muri ijambo ryiwe. Ikinyoma kirica. Nagira ngo uhindukirire mugenzi wawe umubwire uti ukuri kurakiza, ikinyoma kirica. Ndakeneye abantu babiri begeranye ngo tubikore neza, ngo tubikore neza mu bundi buryo. Turabivuga, umwe arabwira mugenzi we ati ukuri kurakiza, wowe nawe ucumuhindukira umubwire uti ikinyoma kirica. Turaza kuvuga rero, wowe umwe arakubwira ukuri kurakiza, ucumusubiza uti oya come again subiramuza mwishure nawe. Okay, mwikomera amashi mwabitoye, mwabitoye. Haleluya. Ariko ikinyoma kirica. Birashoboka ko uri hano uyu munsi kumbura utabitahura neza. Nagomba ngo mpwemu w'Imana amfashe nanje ndagufashe utahure ingene ukuri gukiza n'ingene ikinyoma cica. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Nagomba ko rero tuduga muri no jambo. Intumwa zahawe ishengero igihe Yesu yava hano mu isi, yaduze mu ijuru, aduze mu ijuru acagenda basezeraniye kuzoronka mpwemu yera caraza. Amaze kuza ishengero riba riratanguye. Usomye haruguru gatoya ya kino gitabo twasomye, kino gisomwa, muca mubona ingene ishengero ryari mu bikorwa, ryari ryatanguye igikorwa cyo gusenga. Bari bamaze igihe bariko barasenga kuva mpwemu w'Imana bazako, ngo bama basenga ubudahumeka, bama basenga ubudahumeka. Ishengero rirakura. Ishengero rya mbere riba hamwe, rigira urunani, riba hamwe, abantu bose baregerana, baramenya bati ishengero n'umuryango. Aba nibo batahuye ko ishengero ari umuryango. Baba hamwe, bafungura bimwe, bambara bimwe, babaho kungana. Umuntu wese uko akenye, umuntu wese icyo akeneye akakironka kivuye mu rusengero. Babaho comme famille, babaho nk'umuryango. hari ufisa byinshi, hari umukurikira, hari n'umuntu
mbona mbega abarongozi b'iyi myaka bari bafite ikibazo gikomeye, bari bafite ikibazo gihambaye cyane, kubera burya umuntu yamara umuntu nyine byari bigoye. Inkuru rero twasomye yatubwiye gute? Inkuru twasomye twabonye yuko hari uwundi mupapa wo mu ishengero, mbara mugenzi wacu wo mu ishengero, ntabwo ari umupapa wo hanze, oya ni uwundi muryango umwe ariko muri urwo rusengero nyine rw'intumwa, yitwa Ananiya, mu kiwe bakitwa Safira. Aba bantu bari abakristo bo mu ishengero ry'intumwa, aba bantu barasengaga abandi bose, barakorana nk'abandi bose, hageze kumanyagura umutsima bose barasabikanya, bari bakijijwe, bari barakiriye Yesu umwami n'umukiza ku buzima bwabo, bari babaye ubuzima bw'Kristo, bari babaye ubuzima buryoshye bwo mu muryango bw'ikivandimwe. Hanyuma rero mwe mu Imana basunika, bari bafite itongo ryabo birondereye, bari umuntu mwicaranye ati itongo ryabo ry'iwabo niryo bari bafise, bari kurikoresha uko bakeneye, kumbure bari kuriraga abana babo, kumbure bari kurikoresha ibindi bintu kanaka, baca baravuga bati kubera igikorwa c'Imana abandi bose bariko barazana mu rusengero kugira ngo dusangirire hamwe n'abandi. Hariho abantu bakenye mu ishengero, reka natwe tugende mu itongo tudandaze itongo ryacu, ibiguzi bye tukuyemo tuce tubizana mu rusengero, tuce tubizana hehe? Mu rusengero. Imana ibatezanye. Hanyuma habaye ikintu gikomeye, bageze imbere y'ibirenge bya Petero. Petero nk'umwungere mukuru w'ishengero araza, umugabo aramubwira ati mutama murongozi mwiza, tuvuye kudandaza itongo kandi rero turazanye amafaranga yaryo, ngaya nimuyakire muyashire mu kigega cy'ishengero. Narakunze Petero ukuntu yavyifashemo. Petero amubwira ijambo rikomeye ati Ananiya, ibi biguzuzanye nibyo mwadandaje? Kubera iki Satani yashize mu mutima wawe umutima w'ubugunge, ukagomba guhenda mpemu yera, ukagomba kubesha, ntuzane ibiguzi byose wadandaje mu itongo. Umugabo ati nukuri ibyo twadandaje byose ni ibi. Imana tubabarire cyane. Mbega hano twaba turi kumwe n'abantu bagihenda mpemu yera? Hari umuntu yoba ari ngaha yoba avuga ati najewe kabisa aho hantu imengo bava hamfata ndacahenda mpemu yera? Turaza kuraba ni gute duhenda mpemu yera. Petero aramubwira ngo kubera iki wumviye Satani umutima w'umugwanizi ukaja muri wewe, hanyuma ugahitamo guhenda mpemu yera? Ntuhenza abantu ariko uhenza Imana. Ananiya yabona ko ari abantu, yabona Petero, akabona ba Yohana, akabona ba Andreya, akabona ba Yakobo. Ariko Petero yavuze ijambo rikomeye ati si abantu uhenze, ahubwo uhenze Imana. None ndababaza Imana ngaho yari ihari ko hari Petero, kubera iki yavuze ko ahenze Imana? Mbega waruzi ko iyo uhenze abashizweho n'Imana ubuhenze wabashizeho? Iyo uhenze umuntu yashizweho n'Imana ubuhenze wamushizeho. Wewe uzigara uhura n'Imana ngo uyihende, ariko ni wahenda abantu bashizweho n'Imana, basizwe amavuta n'Imana, uzobuhenze Imana. Nico Petero yari karavuga. Nagira mvuge kuri kino kinyoma cyabaye, ikinyoma turiko. Cha kinyoma cyabereye mu itongo, umugabo n'umugore bari hariya, cyaraje kizanana nabo, kirabaherekeza, kirabashikana mu rusengero. Igihe Petero yahanga amaso Ananiya, igihe Petero yahanga amaso neza Ananiya, Ananiya yumvise ubuzima buhindutse, ngo acagwa bukumbi. Kubera mu
maso ya Petero. Igihe Petero yahanze amaso Ananiya, ni Imana yari kiramwitegereza, yari karamusoma, amwereka ingorane yagize, amwereka ubugunge buri muri we. Kubera ko Imana itanezerewe n'integuro bari bakoze, ngo Ananiya acagwa bukumbi imbere y'ibirenge vya Petero. Umugabo arapfuye, umugabo arapfuye, umugore nawe yiberewe inyuma, umugore ntarashika. Nibaza ko abagabo bo muri Isirayeli ngira ngo bari bameze nk'abarundi. N'abarundi kenshi umugabo n'umugore bavuye mu mirima ntibazanana. Ingeso y'Abanyisirayeli nibaza yuko no mu Burundi ngira ngo irahari. Muramuyibona namwe. Akenshi ntibazanana, muze mubikurikirane cyane. Ntibazanana. Akenshi umugabo arataha abayikenereye kwitahira, arushe akeneye kuruhuka, umugore nawe nguruma muciye gusoroma isombe, ciye gutoragura udukwi, ciye mu isoko kurondera utuntu. Akenshi bavuye mu murima ntibashikana muhera rimwe. Umva ko n'Abisirayeli ingeso bari bayifise, ntibatahana. Sinzi ibyo umugore yasigayemo hariya kujujura hariya. Umugore ngo ntiyigeze amenya ivyabaye, nawe araza atazi ko umugabo yagizene yapfuye. Umva je aryohewe, amafaranga n'umugabo batekeye bayabitsa ahantu, aca aryohewe bashikira mu rusengero. Ageze mu rusengero asanga Petero niho yibereye. Petero ati karibu mada, Safira ni sawa? Ati n'amahoro menshi. Urakomeye? Ati ndakomeye neza cyane. Mbega ibikuzi umugabo yashikanye byo bari ibinyene, uremeza ko itongo ryagurishijwe amafaranga? Ati neza cyane nayo nyene. Iyo Safira abimenya kare ko umugabo yapfuye, nibaza ko atari kwemanga ko araye, akamenya icamwishe, yasasaba imbabazi akavuga ati oya Petero sayo hariya twasigaranye, ngo nabarabe ko yorokora amagara yiwe. Mugabo ntiyigeze amenya ivyabaye, niko birayavuze ngo ntiyigeze amenya ivyabaye, ivyashikiye umugabo. Nawe acaremeza arakofirima ivyo umugabo yavuze, aravuga ngo nayo nyene. Petero ati yo, ibirenge by'abavuye guhamba umugabo wawe ngivyo kwirembo, ngivyo biriko biraza. Ibiki? Ibirenge by'abavuye guhamba umugabo wawe ngibiriya kwirembo biriko biraza, nawe barakujana. Wa mugore nawe acagwa. Abasore bo mwishengero uwo munsi biriwe barahamba, bava guhamba Ananiya, baca basubira bahamba Safira. Biriwe barahamba kubera iki? Ikinyoma. Ikinyoma kirica. Ikinyoma kirica. Ananiya ntiyigeze atahura ibiza kumushikira. Iyo bakimenya kare ibiza kubashikira, iyi nama yo kugunga ntibari kwihitamo, ntibari kwemera gutegura ikinyoma bajana mu nzu y'Imana. Nariko ndibaza aya mafaranga basigaje yakoze iki? Yatwaye nde? Yabamareye iki? Faranga barayabika barayanyegeza. Aya mafaranga yabamariye iki? Yakoze iki? Bo bari bagiye, bo bari bapfuye. Ikinyoma cyarabicishije, mugabo kandi amafaranga yabo babitse sibo bayariye, yariwe n'abandi. Iyo basara ibiguzi byose bagahagarara mu kuri bakabizana mu rusengero, bari kubaho bakabaho neza, bakarya bakanywa bakambara, byose bikaba byiza. Mugabo umutima w'ubugunge, ikinyoma Satani yabazaniye mu mitima yabo, bakumva ngo bagombye kwiproteje, ngo bagombye kwikingira, bagombye kurondera ingene kumbure bazoza baraca ku ruhande
intumwa zatese zitebye ati twebwe twigire muri restaurant hari yepfo tube turafata ka brochette hari yepfo ndabona ibifungwa byo ku rusengero byatebye gusha ngira ngo nico bari bayasigarije none ko kurya bajyaho nyene ibikene byose ko byari bihari bayasigaje ngo bayamaziki basigaje amaziki uyeri kwa satani nuko rumeze satani araguhenda akakora kiciza kiri mu byo ugomba gukora mugabo muri icyo ciza hanyegejemwo ikibi umunsi umwe nababwiye umuti w'imbeba sinzi ko mwibukira ijambo uriya muti mubona sumapanya muze musome bijya byandiko byanditseko muze murabe ingene bimeze 90% ni fungurwa nziza ziri mu ujya muti 90% ujya muti ni mwiza cyane ni fungurwa umubiri ukeneye imbeba ikeneye murasoma neza muraba by'amadoza ariko 10% niko konyene kiyica ibice 90% ni fungurwa z'imbeba mugabo 10% nibwo burozi muri mujya muti nibwo buzokwica imbeba kubera ko bawukoze bashizemo ifungwa za 90%. nuko satani akora satani azana ivyiza muri ivyo vyiza azanye harimo akantu gatoya imengo nakone ni keza umva ibintu byose ukurabya ni vyiza aha ndabibona ni sawa ibyose bimeze neza muri ivyo vyiza uri kuritegereza harimo akantu gatoya kikiri Imana ifashe cyane haleluya satani nuko akora azana ivyiza uri kurabyitegereza ngo guhenge ko byose ari vyiza mugabo hanyegejemo akantu kabi muri bya bintu yazanye niyo mpamvu abantu bibagora iki gihe gutahura ibibi n'ivyiza kubera ko bibagora gutahura biravanze satani afise ibanga akoresha ngo yerekane ko ibyiwe ari vyiza umuntu wese abyitegereje akabona ni vyiza mugabo hari ivanzemo akantu kuburozi muri ivyo bintu hari akantu kuburozi wowe utabona kubona ibice 10% biragoye utari umuhinga ntubibona nico cyo n'imbeba ifungura izi yuko ifunguye ivyiza mugabo muri ivyo vyiza harimo uburozi Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane ukuri kurakiza ariko ikinyoma kirica iyo tugeze muri kiriya gikorwa cyo gutahura umuntu akwiye guhagarara mu kuri mbega ukuri ni iki usoma ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 ku murongo wa 17 Yesu yareka asengera intumwa yasema ngo ubeze mu kuri kuko ijambo ryawe ari ryo kuri amen amen tuvuze ukuri tuba tuvuze Yesu tuba tuvuze ijambo igihe cyose ucinyuma y'ijambo ucinyuma y'ijambo ry'Imana ryakubwiye uba wamaze kwakira ikinyoma mbega ikinyoma naco ninde ni satani kuko bivuga ngo niwe mwami w'ikinyoma mwami w'ibinyoma byose ninde ni satani igihe abantu badatahura ngo bamenye ingene bakwiye gutandukanya ukuri n'ikinyoma bamamubwira ntibuce nega nkubwira ikintu gihambaye sinja muri kino gikorwa neza nyezina cyane niyo na Safira cyerekeye gutanga mugabo naho twokivuga akanya gato ni mu vyerekeye gutanga nyene navyone birimo ikigeragezo birimo ingorane birimo ikibazo umuntu ariyemeza akavuga ati nzokora iki gikorwa nzotanga ubu buryo ku kintu runaka mugabo wundi mutima ukamubwira ati uzoba wisahuye nubireke ni umutima w'ubwoba waje muri Ananiya na Safira bumva yuko badakwiye gutanga ico biyemeje bavuga bati ibintu two bitanga byose rikatanga bikeye harimo abakristo
kino gihe nabona iyo mpemu iri muri bo, aho usanga biyemeza gukorera Imana, gutanga imyanya yabo bakayitanga inusu, bakiyemeza gutanga amafaranga yabo bakayatanga inusu, bakiyemeza gutanga ibindi bintu kanaka bakabitanga inusu. Kubera iki? Ikinyoma cy'umwasi. Satani abereka yuko bakwiye kwisigariza, badakwiye gushitsa icyo bavuganye n'Imana. Yes, igihe udakoze icyo wasezeranye n'Imana, icyo nacyo ni icyaha. Icyo nacyo ni icyaha, kandi nicyo cyatumye Ananiya na Safira bapfa. Kubera bariyemeje gukora ibyo abandi bakora, ariko ntibabikora. Bingana gute ibyo wemeye? N'amasezerano angana gute wemereye abantu utigeze ushitsa? Ni bangahe wemeye kuzogaburira utigeze ugaburira? Ni bangahe wemeye kuzofasha utigeze ufasha? Ni kangahe wasenze ukaduga imisozi ukamanuka ibiyaye ubwira ati Imana ni wampezagira nanje nzohezagira abandi? Wabikoze kangahe? Iyi mpemu ya Ananiya na Safira iri mu bakristo bakino gihe. Iyo bigeze mu biganza byawe utangura kubiharurira, mugabo utarabironka uvuga ngo nibyaza nzobikoresha uku nuku nuku. Mugabo umaze kubibona mu biganza utangura guharura ngo iki niki, ibi nibi, utangura kubona ko wakehaniwe. Mugabo bitaraza urabona ko wabipanze neza. Mugabo bimaze gushika mu biganza byawe, icyo ari wateguye cyaciye cyane. Kubera iki? Ikinyoma cya Satani, ikinyoma cyo ego, ikinyoma. Icyo uvuze uyumviriye mu mutima, ni mpemu w'Imana yakurongoye. Igihe udashikije kimwe wiyumviye cyo wavuga, umenye ko hari ikinyoma cy'umwasi cyaguteye. Mugo umuntu wese arihagararako, Ananiya na Safira bavuye mu rusengero bavuga bati tukaronka umukiriya, tukadandaza itongo, ibiguzi byose turabizana. Mugabo yabonye mu ntoki amafaranga, barayitegereza, tayari kuratanga yose. Dutange make ari twegirene turasigarane. Nuko abantu bameze, ishengo ry'Imana ry'uno munsi nuko rimeze. Barasezerana, hageze gushitsa Satani acaza ati wavuze ibitari ibyo, warihenze. Bivuze aho gufyina, Imana uri kurafyina, Imana yarakumvirije. Igora kurasenga ukeneye akazi, Imana yaravyumvirije. Iravuga ati okay, ukeneye akazi ego, reka ndakaguhaye. Amajambo wakoresheje Imana yayazi. Imana ntiyita icyo wavuze. Mugabo ikibazo uri kurakora icyo wavuze imbere yuko ushika mu cyo kibanzo urimo. Ukira ahantu upanze utararonka iwawuba, hari amajambo wavuga ngo ngo amara yose ngo murankoresha ngo mu gupanga gicomo parasara yiwanje ngo nkabi wanje nzoshoze ndayafashisha abantu. Ubu none kubi wawe abantu babafasha, umurafasha abantu. Imana yaranditse. Hari ikinyoma Satani azana mu bantu, abantu bigera babona ko bakwice ibikenewe. Ufise ibi ubona Imana ukwiye gushika hajya, ufise ibi Imana ukwiye gushika hajya, kandi nta muntu n'umwe azigera ashika kuri nivo ya nyuma avuga ngo ahaje nta bintu ngikeneye, nta mahera ngikeneye, nta byo kujya ngikeneye. Ati ubu Mana hereza abandi je ubu nabyo ngikeneye. Ubwo rugero nta muntu umara ushika ko mu isi. Na Salomo yabaye umugwiza atunga wa mbere mu isi, Bibiliya mwemeza neza ko nta muntu umwe yigeze anganya ubutunzi nawe, ngo nta n'uzoba no muri kazoza. Mugabo yagumye arondera, ntiyigeze yicara, yaguma akenera ibindi. Dukwiye gutahura aho Imana yadukuye na Imana yatugejeje. Petero hari ijambo yavuze ngo ukirifise byari ibyawe, n'igihe wabigurisha byari ibyawe. Ni kubera iki uhisemo guhenda mpemu w'Imana? Hari ikintu ngomba babwire kimwe,
iyo Ananiya na Safira bataja kudandaza bafite intumbero yo kuzana mu rusengero, ku bwanje nibaza ko ataca bari kugira, kubera nibyo Petero yabatsindishije. Yavuze ati ishambu ntiryarigwanye, ryarigwanye. Mumaze kurigurisha amafaranga ntiyarigwanye, yarigwaje. None mwiyumviye gute guhenda Imana? Bari guhagarika kudandaza itongo ryabo, bari guhagarika kujana amafaranga mu rusengero, hakuja guhenda Imana bari kubihagarika byose. Kubera iki? Imana ikeneye ukuri. Ukoze ikintu nigikogwe mu kuri, nikicemwo ikinyoma. Ikinyoma shebuja wacu ni Satani. Shebuja wacu ni Satani. Iyo dukorera Imana ikeneye ko tuyikora mu kuri, tutayikora mu kinyoma. Ikibazo rero abakristo bo muri kino gihe bahagaze gute muri intumbero yo kwiyemeza no gukorera Imana? Akeshi usanga harimo umugunge, harimo kwiyorohereza, hari imyanya watanze wabwiye Imana nzo gukorera, niwankiza ukangura muri kano gakengegwe, ukangura mu kaga, ukangura mu magwa zo gukorera, sinzoryama ngo ndaribone nzokora ikowa cawe. Uruhagaze gute? Mbega uri umuntu wo gushingirwa intahe? Umuntu wo gushingirwa intahe uhagaze neza canke warakize ucuridegembya, ucurigira mu vyawe? Abandi bantu benshi baratekana iyo bakiri ku rugero rwo hasi. Ananiya na Safira bataragurisha itongo bari bibereyeho amahoro, bari baguwe neza, bari mu rusengero bajya nk'abandi, bambara nk'abandi. Mugabo amafaranga ageze mu biganza byabo baciye bagwa, ukugwa kwabo kubazanira gupfa. Hari abakristo benshi batarabizigwa ku mafaranga, batarabizigwa ku butunzi. Agikenye n'umuntu mwiza, agikenye umuhamagaye arakwitaba, umutelefone aca yitaba. Mugabo yarose amafa musabe aca yigwara, niko abarundi bakunda kuvuga. Naho umutelefone nakwitaba ateye uyu muntu ankeneye ko amahera ntakwitaba. Mu bwa mbere amafaranga agombaza, umva ari bihushane. Ubwa mbere telefone yayibona ko ari amafaranga, none ubu telefone yayibona ko ari gombi musa. Imana yaramwibutse, yaramuhaye amafaranga, yaramwishuye. Ubu rero ntakigomba kwitaba abantu kubera yibaza ko bariko baramusaba. Umutima w'ikinyoma, umutima wa Satani. Ikinyoma kiricisha. Nawe wabona imengo uraryohewe, imengo byose ni byiza, mugabo iyo uri kuraja ni mu mahonero, kubera ikinyoma kijana mu gupfa. Kubera shebuja wacu ni Satani, wonawe ni umwizi, ni umusuma, ni umwicanyi, ni umutikiza, aratikiza. Ntishobora kuba munsi ya Satani, ya shebuja w'ikinyoma, nawe ukigenderemo witege gukira, ntibishoboka. Uyu munsi mbere yuko turangiza ndagomba kuja twese kwinjira mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Aho niho hazoba amagara meza, aho niho hazoba ubuzima, aho niho hazoba umunezero, aho niho hazoba gutera imbere mu byo dukora. Kubera iki? Twinyegeje mu kuri kwa Yesu Kristo. Amen. Dukeneye twese kuba mu kuri, tuve mu binyoma. Kuri binyoma bya Satani, ibyo Satani aduhendesha tubivemo, byose bijana mu rupfu. Nimba wasezeye gukorera Imana yikorere, nimba ibikorwa by'Imana wasezeye gukora bikore, nimba wasezeranye gutangira Imana tangira Imana. Umuntu ntaze mu matwi yawe gusa nk'ibyo utanga ngivyo ngo bimaze iki, kugira ngo aho natangiye ngo nta nyungu nabonye. Nta nyungu wabonye nyene, nta nyungu wabonye. None Kayini ntiyatanze, hari inyungu yarose. Ega abantu bose batanga ntibaca baronka inyungu. Ni gutanga nk'Abeli, ni gutanga nk'Abeli. Ega na Kayini yaratanga ariko ntiyahezagiwe. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Dukwiye gutahura ico Imana ikeneye kutuba. Ntidushobora kwemerwa nk'abantu bahagaze mu kuri igihe tuko twavanga ibintu, tubavanga ukuri tukabivanga n'ibinyoma. Ntibishoboka. Tuza kumenya ko duhitamwo kuba mu kuri. Utabishoboye wamaze kuba mu kinyoma, kandi ibyo bintu bibiri nibifatana. Nta muntu agira ukuri bagire n'ikinyoma. Ubaye umunyakinyoma, umunyakinyoma nyene determina. Ubaye umunyakuri, umunyakuri determina.
emeza ikibanza cyawe cyarico nikigaragare nikiboneke. Hariho umugabo umwe ko yaranyotewe yari mu rugendo, hanyuma waja munsi y'igiti kugira ngo yugame izuba. Agiye munsi y'icyo giti akeneye kugama izuba kubera inyota nyinshi yari afise, ngo azabona amama y'amazi atagakombe, ngo acaratega agakombe kugira ngo ya mama y'amazi akorokere mu gikombe, hanyuma ashobore kunywa yikiza inyota. Amazi arabandanya akorokera muri icyo gikombe, arabandanya hajya ugomba kuzura neza, inyoni kiraza irayamena. Inyoni ivuye muri cya giti iraguruka ititana cya gikombe no hasi, wa muntu acarashapfura ati inyota mfise nari nkeneye kunywa. Bandanya aswata igikombe, ya mama arabandanya arakoroka ubwira kabiri n'ubundi agira tore, inyoni kiraza n'ubundi irayamena. Wa mugabo ariyanka ati yo Imana kubera iki wemeye ko mpfira ngaha? Abigira ihetangabo kangahe? Gatatu. Inyoni za yamena. Mu nyuma y'izo nshuro zitatu ngo azabona ikiyoka kinini cururuka kivuye muri ico giti, abona kiyurutse acariruka ari hinduru. Kumbe bya bintu ni yari amazi, bwari umara bw'inzoka, ni inzoka kiratibura. Ni kuvuga ngo iyo afata ayo mazi ari muri ico gikombe ngo amwe y'abanyoye uburozi yacapa. Uyu mugabo acaribaza ati kumbe nashavuriye inyoni yamenye amazi, kumbe yari marayika w'Imana agomba gukiza ubuzima bwanje. Haleluya, haleluya. Kumbe yari marayika w'Imana uko ahomvye inyoni muhombeje, ariko marayika w'Imana ntiyaragera kupfa, ibigeragezo birahari, ingwara zirahari, ariko ntiharagera kupfa. Hinduka mugenza mu mba bati ntiharagera kupfa. Hari marayika w'Imana aje gusanzaza ibyagutegaho imitego. Hari marayika w'Imana aje gukura imbere ibyakuzana kw'ingorane, ngo ubuzima bwawe bubandanye. Aragera uranyotewe nibyo, uri mu bibazo nibyo, sinzi intambara uri kuracamo, ariko uhora harakuzigamye, uhora harakurinze. Hari ihema riri hejuru yawe rigukingira, ntiwiganyire uhora ari kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Ibiza byose nk'ibyiza rero si byiza, nibyari n'ababwira bya wa mutima imbeba. Ibiza byose nk'amazi meza si amazi meza. Hari ibintu biza nk'imihezagiro mugabo atari imihezagiro. Hari ibintu biza nengo ni sawa ariko atari sawa. Urashaka kuronka bursi, urashaka kuronka promotion kanaka, urashaka kuronka umugenzi agufasha ikintu kanaka, wowe utabisuzumye neza ukayibona nk'ibintu byiza mugabo birimo akaga. Ibi byose biserutse nk'ibyiza byose si byiza. Dukwiye kubisuzuma. Imana ihabwa icubahiro. Ntitwakire ikintu cyose kije ngo ni cyiza, akazi kose turose si keza. Oya, ibintu byose turose si byiza, ibintu byose turabisuzuma. Imana idufashe cyane. Ushaka mvuge kirateye ikibazo cyane kubigeme n'abakenyezi. Abigeme n'abakenyezi munyumvirize. Muri inosi yacu iri muri situation atari nziza. Akeshi abantu benshi muri inosi, reka nivuge twebwe abagabo, abantu benshi abagabo bo muri inosi, si mu Burundi gusa, bakorera ibyiza abakenyezi cyangwa abigeme bafise izindi ntumbero bafise. Ashobora ngomba ndaguha akazi akaba n'umukoresha wawe, ashobora ngomba ndakurangira akazi n'ibindi bitandukanye, ukamengo n'umutima w'urukundo mugabo afise cyo kurondera ko wewe. Iyo ngorane abakenzi murayifise bakiri minsi yose. Umuntu ukamengo n'umufasha kuzaniye mugabo agukeneye ko izindi profisi yiwe. Ejo azobwatise naguhaye akazi ngaho rusihuri
ndakujana iyo nkeneye utabwira umukoresha wawe kwirukana. Umukobwa rero cyangwa umukenyezi abona kuri relation abona tunze abana cyavuga ati none akazi ndagahebe wowe njani ushaka gusa ume mu kazi. Abakenyezi n'abigeme nibo maso hari ubizi mengo ni vyiza muga bataciza kirimo bijo gutesta bijo kugerageza ngo birabe ukwizera kwawe byose rero si vyiza. Harimo ibisa nk'ivyiza muga batari ivy'igite ariko ibyiza tukigumye. Imana idufashe cyane. Imibereho yawe si kubera abantu, dushaka kubaho kubera abantu bakubeshejeho. No, ubaho kubera Imana yashatse kubaho. Hari abantu bakomeye bafite abagwiza tunga bakomeye ariko bapfuye nabi. Narababaye muri ndwi nahuye n'umupapa raho agwa diabete ariko aratoboka ibirenge. Nagiye guturamira ahantu arambira ngo yo ngo amakuru yawe teni sawa ngo ngire tube turayaga ntazi byari ibyo acarakura arambira ati aje cyende mugwiza tunga komeye ati kandi naka jewe ni famille ambwira abategetsi bakomeye naka ni famille dupfanikira naka dupfanike none bimeze gute mukareka tonza mu hiyasi ije kwirama kuje hiyasi ni gwanje ngo mbega ngo mumfashe ngo ndabagore ngo umuntu ngashaka gadashaka gwambere watuma ukoze ngo ndabira ngo umushoferi ngo ujya hiyasi umuhamagarira. Umva nabonye ukuntu ameze ndahaguruka ndamukorera ndagenda ndamusha aratunze yambwiye afite amamodoka 6 afite amaparasera daharugwa afite imiryango ikomeye. Yambwiye ati muntu w'Imana nimba no mara n'uyu mwaka umwe wonyene nimba uyu mwaka no mara mwisi ko barubona Imana ingiriye mfatire ku ma examen bariko barama mfatiye urugero ngeze ko gwa diabete nimba nshobora kurangiza uyu mwaka uzoba rubona Imana ingiriye. Narakoreye amarira nk'umuntu w'umugabo nyene mugabo amarira y'umugabo atemba ja mu nda ndamwitegereje nkaraba ibintu afise ntumva abantu avuga ko bakomeye b'imiryango yabo ndabyitegereza avuga ati we Mana isi ni nyene niwahemuka kubera isi ugahemuka kubera ibintu ukanga gufata position yo guhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana ugata umurongo wawe kubera ikintu kanaka uzoba wihenze. Isi ni isi ushaka kujyagura munsi ejo ukaza buri kurababara ushaka kubona uryama neza ejo ukaza buri kurarira. Isi ni isi ntagira umuntu yenda ntagira umuntu isamaza ngigukure ku murongo nababaye. Birashoboka kubayeho ubuzima bubi hari abantu babayeho neza nivyo kandi urifuza gicoma nkanaka hari umuntu agowe cyane ari munsi yawe kandi afise ibitagenda agowe ataryama adasinzira arara mu kaga mu ngorane ariko umwe bati icompa nkamera nkanaka. Isi ni isi kandi bo nta mugenzi girane ku muntu vyaririmbye. Isi nizi guhende Ananiya Safira yaramuhenze bapfa imburagihe igihe cyabo kitaragera kubera ubugunge bubeshi bw'umwasi go sigarana ngo bika inyungu zitarizo. Reka duhagarike izo nyungu mbi. Niba abantu boduha amahera kubera ibyaha badukoresheje, niba abantu boduha amapromotion kubera ibyaha, niba twarinda guhemuka, niba twarinda kuja mu bintu bitagira ikimazi, niba twaja mu bupfumu kugira ngo dukire cyangwa tubahe amafaranga, nitureke guhemuka tugume mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bapfumu bahenda ngo jewe nabikubwira ibintu byose ko byago no cyangwa ndabirangiza ukabara ko Imana yananiwe utaba kuja mu bapfumu. Ibyo bakuyatse zo bikugarurira nta gakiza kari mu bapfumu. Ntibaze baguhende, guma ku Mana, guma mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana izokugirira neza. Haleluya. Imana izokugirira neza. Satani ntaguhende, ntakujane mu bintazi, ntaguhendesha ibintu bisayangana. Oya birahera nibyo kanya gato. Ushaka guhenda uno munsi ejo kaburi chini uri hariya mugobo utazene wagezeyo mukanya isase gusa mukanya isase utazene wahageze kubera ikinyoma ciwe wakiriye cyumanya mutoyi. Nibyo wanezera umunsi umwe wanezera ukwezi kumwe ariko umwanya mutoya ugiye kuvyishura. Reka tubeho nk'abantu bizeye ijambo ry'Imana, tuzi ko turi mu kuri kw'ijambo ry'Imana, tugendere muri uko kuri urazo tugirira neza.
ntazovya kandi ntazoguheba ari mu ruhande rwawe ari mu ruhande rwawe uko byogenda kose ari kumwe nawe nawe urari inzara ari kumwe nawe nawe byose wambara ari kumwe nawe aratambukana nawe bukebuke gushika kugejeje aho yifuza kuzoshika niwifuza gutambuka intambuko ndende guhashika ku munsi umwe biragusaba umwanya emerera Imana ikujana ukuntu yabiteguye hari ritime Imana yateguye y'ubuzima bwawe hari urutonde ruhari ngene byose bizokurikirana wewe ni bagomba gusimba uzobusimbiye mugobo allo wa mwanya nyene ko yavyatevye nahize passport nayibutse nahize visa byarase ubu numva noca ku mupfumu ngo ndari cabitumye nagize ibiniri byarase umuryango wanje waramvuye ko ibikini bikamajambo menshi nagira nkubwire umuntu agumye ku Mana naho byoteba ariko ivy'Imana iyo bihiye bisha neza haleluya iyo bihiye bisha neza nta maganya bamwo urazi kuryoherwa ukajya mugasinzira nta muntu akurara ku gikanu nta muntu akwirukako ni umugisha Imana yaguhaye ati nukuri uri mu mugisha w'Imana hakoba ahantu induru rusinzira nakazobimenya nakazomvuga ibizogenda uku nivyo uri kurarondera inyungu zawe mugabo nta mahoro ufise rekora haguha amahoro yuzuye haleluya haleluya reka uhora hatanga amahoro mu buzima bwawe kandi akugirire neza ukuri kurakiza ariko ikinyoma kirica twinjiye mu kuri kujambo ry'Imana tugumisije uko Imana yatubariye kuba hitwemerike ayandi majambo abantu batubwira abantu bavuga byishihewe abantu bavuga byinshi hari impanuro zitarizo abantu bakaguhena weje nabigenjeje gutya ngumva ngo wewe ngutabigenjeje gutya ngo ntibizoshoboka ayo majambo yose siyo guma ukuri jambo ry'Imana ryakubwiye kuba guma mu kuri kujambo ry'Imana bitebuke Imana izokwigaragaza haleluya biragoye ukuri kose kuragoye kuba mu ijambo ry'Imana biragoye bigusaba kwihangana hari ibindi bintu binyaruka hari inzira nyinshi zinyaruka ushika n'ingoga mugabo naho ushika n'ingoga iherezo zigiza ntibiramba biratera ibindi bibazo hariho abantu Imana igiye guhezagira kandi bihanganye imyaka myinshi iyi message ni gwawe hari abantu Imana igiye ihezagire kandi bihanganye imyaka myinshi ndabisubiramo hari abantu Imana igomba ihezagire kubera bihanganye imyaka myinshi barageragejwe baranesha Imana igomba ibahezagire Imana yabonye ukwihangana kwanyu Imana ibahezagire haleluya niwaguma nizokugirira neza Imana nizokwiyobagiza kuko iragukunda kandi irakwitwararitse ntuhendwe n'ibinyoma by'umwasi guma uhagaze mu ijambo ry'Imana guma uhagaze muri Yesu Kristo ntacyo bitwaye ingene ubayeho umugabo gumamwo undi muri gumamwo muri Yesu niho yes aho nyene ni muri we honyene nta yindi nzira yindi hari naho imengo hari izindi z'umunezero sizo ni umunezero uvyara umubabaro hari iminezero ivyara umubabaro mukanye sasa reka twigumire muri Yesu twigumire muri Yesu twigumire muri Yesu ubu rero harageze igihe uhagarara mu gakiza uhagarara mu kuri uturavye n'igikubikuje uturavye intambara urimo aha rero harageze ahantu uvuga ati ntaravye nyene mbayeho ntaravye nyene meze ngomba guhagarara mu kuri byanka byakunda utaravye igizene bigukubikuje hari abagenzi ufise benshi batabikeneye kuhagarara mu kuri guhagararemo byanka byakunze utabanje kuraba nyoko utarabye so utarabye umwana utarabye umuryango hagarara mu kuri kuko ukuri kurabaho uruhande rugukunda n'uri rutagukunda ni sawa ntubigaye ntibiguca intege urugendo n'ubwo nyene kandi ushishikare weja mu igikera gusa kuhagarara mu kuri abo bagukundira ukuri kwawe ni sawa nibakokwankira naho ni sawa mugani bazi bakwankira amafuti yawe ega n'umuntu usanga banka kubera amafuti yiwe bazi bakwankira ukuri kwawe uhagarare mu kuri bashake bakwanke nta kibazo Imana idufashe cyane birashoboka ko hoba hariho urupfu rwaguteye mu mpemu
dusenge kubera Ananiya na Safira barapfuye nivyo bapfa mu buryo bw'umubiri kandi yizera neza ko mu by'ukuri kino gihe naco hari abantu benshi bahari bagenda bariho ariko mu mpemu kwera ibintu byarayangaye kwera gusengera hamwe kugira ngo dusengera abantu mu by'ukuri binjiye mu kinyoma kumbure bagapfa mu buryo bw'impemu dusenge Imana kugira ngo ibazamure ibavyure. Paulo yaranditse ijambo riryoshe cyane ngo ikangure wowe usinziriye uva mu bapfuye Kristo arakumurikira. Haleluya, haleluya. Imana ifashe cyane kubera igisakari tugendere ikadukoresha mu buvuzi nitukore dukora umuzi dukora abakweza abantu dukore tuje muri naturire tugangaze Imana mwaye kugangaza Imana mwaye akazi Imana mwaye kunyuma kora ibyo nyene baca biyicarira ngo Imana izompezagira Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Kora n'ingufu ntujyane ntusinzire iyumvire nokora iki niworore nurime nudandaze kora reka kwicara niwabona akayira gato Imana iguciriyeho gukora nyarutsa kora ntuze wicare kubera abarundi bavuze ngo akimuhana kaza imvura urumva mu mvura uzoburi kurya utwi wawe rega mu mvura uzoburi kurya utwi wawe hamara imvura niyahita kimuhana kazoca kagirana none utwi wawe uzotujya gute utaturondeye dukore dukunde gukora Imana izoduhezagira kandi izotugirira neza. Reka dusenge Imana ivyo Imana yaduhezagije turabizi ndagomba ngo umuntu wese asenge sindabizi ko hari icyapfuye mu buzima bwawe sinzi ubuzima ubayemo muri kino gihe mugabo ndagomba duce dusenga Imana tubwire Imana ati data warampamagaye ngomba guhagarara mu kuri kw'ijambo ryawe tuyemerere tuyisabe iduhizo nkomezi kuko si bya bose hari ubyifuza bikakurana wabishaka ariko tubwire Imana idushoboze tube muri iyo mpemu yo guhagarara mu ijambo ryiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Turashobora guhaguruka ku birenge byacu twese tugasengera hamwe twese duhagaze tukabwira Imana ndagomba ko umuntu wese avuga ndagomba ko umuntu wese asenga hoba hari ibyapfuye muri wewe hoba hari ibintu bitagenda neza uyu munsi ubibwire umuntu ariko arankurikirana biciye kuri radio ijwi ry'ugwaruka ahari hose ashaka kuba ari muri bisi ashaka kuba ari mu isoko ashaka kuba ariko arakora akazi kiwe ka misi yose ndasenga umusange yararushe yararemerewe yarapfuye mu mpemu ndamuzamuye ku bisengesho ava mu kuzimu ava mu ngorane ava mu kaga ikire Yesu ndatuye ngo murikire ishengero murikire abagabo murikire abanyabyaha abantu bakiri mu kucinyizwa mu byaha Mana bazamure bagirire neza hezagira imiryango hezagira abantu barushe imiryango ibabaka ibihe byabo birageze guhindurirwa ibihe guhindurirwa amateka umunsi wabo n'unyene igihe cyabo kirageze igihe cy'uyu mugabo kirageze igihe cy'uyu mukezi kirageze igihe cy'uyu musore kirageze igihe cy'uyu mwigeme kirageze hora urakoze ndaguhimbashe ndagutaziriye hindura amateka abantu bawe ewe data hari abantu bapfuye kubw'ibinyoma ndavuze ngo basure mu buryo bw'impemu basubire ku kivi bagukore bashize amanga ugakiza mu izina rya Yesu Kristo uyu muntu ariko aranyumviriza yabari ngaha cyane ari kure ndamusengera mu izina rya Yesu ukuboko kuhoraho kumushikire ukuboko kumukoreko mu izina rya Yesu Kristo yewe wa mugabo uri kuranyumviriza ukuboko kuhoraho kubagukozeko kubagutabaye kubakuzamuye haleluya 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 ewe data uri mu ijuru ndasenga gukora igikorwa genda mu ishengero garukana umuvyuro mu ishengero garukana umuvyuro mu mutima w'uyu mugabo mu mutima w'uyu mukenyezi uyu muntu yari yacitse intege umuntu yari ababaye uyu muntu yari arushe ndasenga mwami Yesu glory be to
you Jesus. God be ndumva uhora hari karagendagenda muri kino kibanza. Hari igikorwa mpemu w'Imana ariko arakora. Hari igikorwa mpemu w'Imana ariko arakora. Hari ubuzima bw'abantu benshi buriko burabohoka. Hari igikorwa mpemu w'Imana bw'Imana bugarara mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu yari afise ikibazo cy'ubugwayi mu mutwe, mbonye uhora hariko aramutabara, ariko aramugirira neza. Yinjiye hano amenetse umutwe cyane, mugabo uhora ambwiye ngo ndamubwire ko akize mu izina rya Yesu. Umutwe urakize, zungagize umutwe wawe wiyumvirize, ibyakuya byaheze, ibizunguzungu byarangiye. Uhoraho yankofine yemeje yuko yagukije mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Hari abantu benshi bari hano hatabaye, hari abantu bakoranyiriza kuri radio bariko baratabagwa. Umuntu wese yaciye bugufa hari, mbonye uhoraho amukozeko, mbonye amuvyuye, mbonye amutabaye, ubuntu bw'Imana buramuzamuye. Hari abantu bagucinije, abantu bagucinije hasi, mbonye uhoraho abirukanye, abagukuye mu maboko, arakuzamuye mu izina rya Yesu. Ndakwatuye ko kwidegemvya mu izina rya Yesu. Tangura widegenze. Abantu umuryango wasuzuguye bari mu kaga k'imiryango yabo, mbonye uhoraho neza, araguhaye ijambo mu muryango iwanyu, araguhaye ijambo, nta jambo uhoraho aguhaye ijambo mu muryango iwanyu. Haleluya, 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 haleluya.
amen. Imana ibahe umugisha. Amen.